Ciza Matiyasi wo ku mutumba wa Kavumwe zone Ndemeka komine Gisuru niwe yasinzikarijwe ubuzima n'umwe mu mbonerakure zo kuri uyo mutumba. Nkuko bivugwa n'umunyagihugu yishikiye aho habereye iryo bara ngo hari igihe c'isaha 3 z'ijoro zo kwigenekerezo rya 24 ukwezi aho Ciza yaratashe avuye kurema isoko. Ugingo ari mu nzira ngo yaciye ahura n'imbonerakure yitwa Mateso Pascal, abandi nabo binyegeje mw'ishamba. Uwo Mateso Pascal ngo yaciye arengera k'uyo mugabo arakubita amusiga ari ntere. Mufatira mu migoro ubu akaba afise ibiguma ahantu hose amaboko hose ariko ntasoma, imihogo yose iracyavyimbye nk'irano vy'imboga. Mu nyuma rero haciye harenguka umuntu, amaze kuharenguka niwe yaciye amujana kwa muganga, ariko imbere yuko amujana kwa muganga yaratabaje nyumva ko yegereye aho hantu. Bamwe mu muryango w'uwo yahohotewe barafise ubwoba ko ushobora kugirirwa nabi na rya uwagirizwa ico caha acidegembya. Abo mu muryango wiwe kandi basaba uwo yagirizwa icaha kuvuza uwo yasinzikarije ubuzima yongere amurihe ivyo yamutwaye vyose. Umuryango usaba yuko yomuvuza agatanga fagitire ziriko zirakora, kuko kuri uno mwanya ageze kw'iradiyo niyo bamurungitse arihe n'ivyo bintu vyazimiye, ayo mafaranga yazimiye yasubize. Hanyuma rero ikindi twokongera ko umuryango wicaye ufise ubwoba cane rwose ko ashobora kuwugirira nabi. Uruganda rwa RPA twarondeye Habonimana Siliveri aramutswa umutumba wa Kavumwe hamwe n'igipolisi gikorera muri iyo zone ya Ndemeka kugira tubabaze ibijanye n'iyo mbonerakure yahohoteye uwo munyagihugu, ariko tukaba twabakenye.